turabaramukije nyakubahwa murongoye kaminuza yigenga ya Ngozi. Akeye Ikibazo ca mbere bagomba kubaza iciyumviro co kwiyumvira gutangura kaminuza yigenga mu Burundi cavuye hehe, vyaroroshe canke vyabagendeye gute? icyumviro cyo gutanguza kaminuza yigenga y'Ingozi cavuye novuga mu magume mu ngwano igihugu c'u Burundi carimo. Ivyo ndabizi neza kuko Musenyeri Mutama Francis Kaburunga yabibwiye neza ati kumbure iyo hataba hari ingwano iyi kaminuza y'Ingozi iba iriho. Noneho wumvise ko no ku itariki 12 z'ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka paruwasi ya Busega ari kwije 75 hariho abakristo bagize bati diyoseze ya Ngozi canke paruwasi ya Busega yatugiriye ivyiza, ese yoduha ikigo umbure nka kaminuza co dufasha kugira ngo abarundi basubize hamwe. Aho rero niho cavuye, mu nyuma baganira bari bahari bashika rero kuco cumba co gutanguza iyo kaminuza ya Ngozi kugira ngo ibe kaminuza y'amahoro no gusubiza hamwe. Baraheze rero batanguza ibisata bitandukanye byo kwigisha. Uburyo none bwoba bwavuye uburyo ingene nyakwa Musenyeri Francis Kaburunga nyene baraterereje abanyagihugu bose. Aravuga ati muri ya myaka wazanye inoti y'5,000, inoti ya 2, eka abatari bake baritabye ko kamo, kandi rero harapuyemwo amafaranga atari make bari bifise, batanze n'1,000,000 gutyoya ibikorwa biheza biratangwa. Kaminuza yigenga ya Ngozi iramaze imyaka 25 iri ku kivi. Mbega muri ico kiringo cose yoba yirata iki? Ico yiratira nuko ico yari yifuje ubwa mbere na mbere hoho gushigikira amahoro no gusubiza hamwe. Ico kintu yagishitseko kuko muri iyo myaka yose twumvise umunyeshuri agirwara uwundi ngo amuziza intara canke ubwoko canke ibindi. Ivyo rero turabishimira kuko ivyo twibonera twebwe nyene yuko cashitse. Ikindi nuko ico gihe abaganga bajya batuvura b'abarundi bari bake cane. Nukwiyumvira rero gushinga ico gisata c'ubuganga n'ic'abaforoma yari ifise intumbero kugira ngo amagara y'abantu abatwebwe turonke abadufasha. Nico kandi yagishitseko kuko mu bitaro vyose vyo mu Burundi murabona abahize kandi ariko barakora neza. Novuga kandi n'igisata c'amategeko mu Burundi hari abadufasha mu vy'imanza byo kudushikira mu mbanza bake cane. Abo rero kaminuza y'Ingozi yaje imeze nk'uguti w'ikibazo, kandi turafise abacamanza, abashikiriza amanza, abavoka batari bake muri kino gihugu cacu. Noba ndavuze ivyo. Yego, kaminuza yaratanguye maze imyaka 25. Mbega muri kazoza yimirije kurangura ibiki ifise mu migambi yayo? Bwa mbere hoho no gushimangira ivyo tumaze kuronka, kuko turavye nabi vyo duca mu mwanya w'intoke. None rero ica kabiri nuko kaminuza y'Ingozi burya hari bamwe batayishikira biboroheye. Ico gituma twiyumviriye ko twoshinga ikindi kigo mu Kayanza, barabidusavye kandi tuzobishikako. Ivyo ni bimwe rero
tugomba kugira ngo turangure. Ikindi dushize ku mutima ni ico bita jardin botanique. Iyo jardin botanique rero izoteragira ibiti kama bimwe biriko birasa n'ibiduca mu mwanya w'intoke, yo n'ibiterwa abantu bokwikorako kugira ngo bivuze canke barabe uko bagira nka bya bicuncu n'iyindi miti kama bivuze ngaha mu Burundi. Ibiterwa ndabwo iyo miti tugomba navyene kubishigikira kugira uwo murimo w'ibiterwa kama n'ibiti kama.